Mwaramutse hariho ubundi busuma buriko buraba baba amafaranga cane cane abantu bo muri Afrika kumbura n'ibindi bihugu umenya abanyafrika ko aribo dukorana nabo ku maviza aja mu bihugu bimwe bimwe biri compliqué biri complexe kubyo umenga nivyo viza umenga nizo hariho n'umuntu ndeze kwinyereka nsanga umenga niyo mugabo hariho problème ngira ndababwire utubigenda gute hariho ibihugu okay hari ibihugu muri hirya no hino bifise cyo bita visa free no kuvuga nta visa isabwa igihe ugiyeyo nta visa isabwa birahari ku bantu bafise passport y'abarundi harimo na cyane cyane nka icyo bita Cook Island yegereza Australia na New Zealand hariho yo bita Micronesia canke Polynésie française nayo nyene yegereye Australia New Zealand hariho Philippines na Singapore nazo nyene uvuga ko zitari kure ukuntu baca ati hari uzojayo ataviza ufise mugabo kubera hari akumbure atacoja gukorayo canke batokwakira na cyane cyane ko nta ndege iva mu kindi gihugu ishika iva mu Burundi gagenda igashikayo dodashobora kuva mu Burundi ngo uca mu gihugu kiri visa free dufate nko muri Kenya uca usimbira muri Singapore uca usimbira muri ico kindi gihugu usanga ata ndege zihari bisaba kuca mu gihugu kimwe gisaba visa ivyo bihugu dufate nko muri Kakorandi ko ndavuga ni Australia na New Zealand mbo nta visa baguha bien sûr usaba visa de visite usaba visa de transit bakayikwiye ntibayiguhe baca bakora iki baca bagira ibintu vy'amatricherie hari ibintu bitango ni ATA ni nka transport ntuze travel authority electronic travel authority donc hari ibihugu bidasaba visa mugabo bisaba ko wiyandikisha kuri internet baguha autorisation de voyage barakwemera turashobora kuca muri kino gihugu ntiyitwa visa mugabo yitwa transit authority mugabo no kuguha visa de transit wanashaka nagenda kumenyesha yuko kuba ufise visa kuba ufise ugo rupapuro ico kintu ETA abarundi nabo nyuma nakara yinyereka yukuri ashobora ko ari yukuri sukuvuga ko wemerewe kwinjira muri ico gihugu okay suvuga ko ari garanti igihe cyose ushaka kwinjira muri bihugu vya Australia za New Zealand kumbere na za Canada kuri je aeroport ya nyuma ugombujeyo ishobora kuba ari nko muri Singapore canke muri Malaysia canke muri Thailand canke muri Dubai etc baragira iyindi check okay baragira check iyo check sikura ko visa iri genuine oya nukuraba yuko wewe uri genuine sinzi genuine ko mu cita mu gifaransa dore ko ico uvuze ko ugiye gukora ico kikujanye notama abantu babavuze ngo bagiye kuvisita bagiye kutembera ico gihe bakwaza ibibazo vyinshi barakwaza ikibazo ico gihe ugiye kuvizitamwo kubera iki wahisemo gufata ibirometero 900 ukaja muri Polynésie wari kuja aho muri Kenya wari kuja aho i Dakar wari kuja kumbure no muri France Italy hazimbutse barakwaza ukumva kutanga iyo raisonnement kesho usanga igoye ukuntu wosigura ko nk'ubu umuntu avuye muri Côte d'Ivoire umupatiri umwe ni yari umupatiri avuye muri Côte d'Ivoire yavanga umupatiri umva nta muntu ntabibizi mugabo okay umupatiri uvuye muri Côte d'Ivoire uje kugira vacances mu Kaire kari hariya muri Sud du Pacifique ico gihe batangura kumva ati umenga nivyoroshe anyway yaravyoroshe ko yaza ko umupatiri ko yitara umupatiri baca bakubaza ko iki wose ka famille inyuma ukaza kuvisita wenyine ko cyane cyose ari umugabo asize abana muhira byo bibazo bari kubaza hanyuma akakubaza tubwire uzokora iki ushitseyo kuyigiye kuviza abazungu kuntu bakora sinzabira bakako tubigenza umuzungu yagiye ahantu agenda yakoze itinéraire cyo bita itinerary kavuga ati bonzo shikira ku mijoro amajoro y'inzo ya muri iki gisagara ayandi majoro 3 muri kiya kindi gisagara amajoro 5 muri kiya gisagara hanyuma nje nsohoka muri amajoro 5 canke imisi 5 zo muri iki gisagara uzokora iki barakubaza ivyo bintu warabibukinze twereke booking waramaze gukora reservation ama hotel uzobamwo hanyuma n'ivyo bikorwa uzokora ubu bifise abantu benshi usanga batabifise kurumva abari bifeke bariko barakora okay baca babagondera aho nyene bakabaza ibibazo dijara mugabe kindi batababwira nuko keshi na keshi izo mpapuro ETA ziba ziri kwa condition hari usanga bavuga ati kugira uyikoreshe nuko uzobuvuye muri dufate nk'akaroro ukavuga uti nuko uzovuye kuri aeroport izi nezi gusa utavuye kuri zo aeroport cyangwa muri ivyo bihugu iyo ETA nta kamaro ifise nk'akaroro ugaza bavuga ati iyo ico kipapuro kifise valeur ku muntu gusa ari muri Australia aza ngaha cyangwa aba muri Australia asubirayo kubera iki bavuga ati bon niba baramwemeye visa muri Australia no mu bindi bihugu vyose kumbura atunganye bakagira iyo condition
abo bapengera ukuntu baca bakwiba ntibayikubwira iyo condition nk'akarorero canke bakayikubwira bakavuga ngo ukuntu tubigenza turasaba visa tukaja tuyifuta usanga nyine ibintu vy'amafuta yakabisigura nawe utari gukora muri immigration uvuga uti wa mugabo we ntibakwemera ko wuri indege we ntibakwemerera. Okay, so bama bofrodinze abantu muri za Singapore muri za Thailand n'ahandi henshi bakavuga ati binyavye gatoyi barakubaza ibibazo bagaheza bateduha iminota 5 bama iminota 5 se ntabwo urekuye kwinjira muri kino gihugu kandi uzosubira kugaruka ukoresheje iyo visa urwo rupapuro bizoza ko ubutaha uzosaba visa ihagije ugaca tanga utamaguru munyici uburuhuko no iyo decision case zari finale ko nabari muri zari finale aba immigration officer bafite impapuro bafite inguvu bafite pouvoir irenze en fait bara décider c'est fini c'est final. Hanyuma baca babwira airline ati ntimumurize iyo ndege ubuhombe y'amafaranga menshi cyane kandi wa muntu w'umupenjeri ntagusubiza amafaranga n'indege uba warabukinze n'ibiki yose aca yajya. So mube malin ibintu byo gufata amashoti kate ibihugu byoroshe kumbure ibara vyoroshe mu gihe abantu bagenda za seri bagaca baca mu gihuru mugabo naho nyene umuntu yanyandika avuga ko bavunaguritse amaguru ntabwo ari inzira yoroshe mu vy'ukuri ntabwo ari inzira yoroshe ariko ndashaka kuvuga umuntu akuvuga ngo ndaguha visa hariya na hariya witonde mbere yo kumuha amafaranga na cyane mbere yuko ubukinga indege ubaza abantu bari muri ivyo bihugu utelefone nimero za immigration ziba zihari gutelefona hanze birazimvye mugabo upfa mutanga $100 uri kuri telefone wirasira ko iyo visa yawe ikurekurira kurengana gusumvya kugenda ukariha indege zose bakagokakira mu nzira. Et d'ailleurs no muri aeroport washitse mu gihugu still barakwaza ikibazo uje gukora iki hano mate n'amavisa komakomeye hari ugenda muri Amerika ico kibazo bakikubaza uje gukora iki ico ni normal. Hariko iyo mu maviza binuba kumva baba bafise ibihugu binuba kubera nyene bafise histoire ya overstay yuko abantu baca bagumaho kandi bumva ntibatahura ukuntu barazi ko muri Afrika dukenye ukuntu umuntu wo muri Afrika ashobora gufata ibirometero amajana ngo agiye muri vacances barimva ati ayo mafaranga d'abord wayakuye yo gufata indege y'ibihumbi 3 ukaja mu hotel y'amadolari 100 hanyuma ukajuste kugira wiryohere batangura kugususpecte kuviyo mwacha shavuga donge no kuraba umuntu aguhaye visa y'ibihugu bimwe uyigaragure kabisa imbere yo kumuha amafaranga ntubanze gutanga amafaranga uje kubaza inyuma amafaranga yagiye tanga urubaze imbere na mbere utohoze ubaze kumbure I don't know sinzi ikibazo bundi ntidukoresha digital nikoresha information mwana shavuga ko uze winube umuntu azoguha visa yita ngo ni ETA ko nabonye hari umuntu bari bayihaye yari genuine yari yukuri nkene kuzobaza mu nyuma kwanza bambwiye ko ataje yasigaye ngo ari Dodoma mvuga nti bon nta kundi cyo gihe barantelefonye nafise undi mugenzi ari muri Europe aravuga ati hari umuntu yaronse visa urashoye kuyiraba ndayiraba ndabona nti iyi ni yukuri uwanashaka mugabo ntabwo bazomureka ngo yinje ndaganda kubwiza ukuri rero ndabwira igituma atamureka ndamusigurira impamvu nyinshi nti ariko sindamubujije gusa kubwira ko ibintu iyi nzira no muntu yabahenze yibaza ngo yagunduye iturufu mugabo immigration ntabwo bari dupe n'abantu babikoze bafite experience sinaza ko iki kintu kizopasa. Granted mu nyuma n'abagenda vyagenze gute bati bamuriye amafaranga y'ubusa. I told you so. Nta shortcut ibihugu sito nk'ibihugu bimeze nk'ama ile umva ahantu kugira uhaze no kuburi kuri uca kuri aeroport nanzi nzira y'ikinywabi ihari so uri force guca kuri aeroport kare ngo nabwiye haba hari scrutiny imwe irenze nta izi aeroport zino zirateye isono kuntu bago scrutiniza. Et d'ailleurs jewe nzino ico gihe kubera nari muri Africa du Sud umu agence na bookinze ko yibajije ko ndi mu South African. Okay, yaje ko no mu South Africa. Passport ko ufite passport ya South Africa. Chai kumbure yanegirije sinzi gituma tabiro mas ko chai ntavyo yatize ko attention. Kesho na kesho uri ku booking asirazuma ngo bakoreje passport zawe. Bo acha bookinga okay kwanza nagize error zibiri. Ubwa mbere na bookinze ica Hong Kong nkagira nti visa kumbure ifata nk'indwi zibiri kugira ngo wayironse ya transit ngiye kuyibaza kuri embassy ya Hong Kong hari amasura kuri UCT baca bambwira ngo tugomba kwiruka muri mainland China ngo bashaka gufata indwi zitatu gutyo cyasanga namaze ku booking indege byoca bipfanda ifu cancelinga bintwara amafaranga nereka rero nkoresha ama agence no kwigira umuyu waje aca mbungikira via Dubai. Hanyuma dushitse Dubai
mugabo agira transit yo muri Australia ageze Dubai bavuga ati no Australia ntushobora gutransita uri kuri passport y'indundi udafise visa. Cyavuga nti bon ikosa ry'abambukingiye n'abandi bose bagiye barandeka nurira indege ntafise visa ndumva bikomeye bati no ntugira ikibazo yari Emirates turaguha hariho ibihugu bidasaba transit visa kuko yumva nayo mfise omwe visa permanent visa yaho ndoye ico gihe urumva vya vyoroshe bakene gusa kurondera igihugu badasaba transit visa ufise passport y'indundi muri ivyo ntuzeye Malaysia yari irimo okay ntabwo ari Malaysia ndabeshe twafashe ntuzeye Thailand twaje duca Bangkok. Bon, heureusement ico gihe ça ne m'a rien coûté kubera nyene nari mfise omwe visa d'arrivée aho nshikira hariho visa itomoye yari residence yari yaragaragara. Bon, hanyuma ahubwo dushize Bangkok naho nyene tugiye kurira indege tubona ngo rindira gato ndavuga ibi navyo se ni ibiki cyangwa cy'abanyarwanda. Bon, icabaye passport yacu umwana umwe wacu yavukiye muri South Africa hanyuma mu gutanga visa naho nyine umuntu yatanze visa ino yibaza ko umwana mu South Africa kuko kenshi na kenshi uvuye muri ico gihugu ucofita iyo citoyenneté yayo acashira ko South Africa kuko passport hagiye kera batanga visa z'urukaratasi umadika kuri passport ubu barabihagaritse ubu kenshi na kenshi ni e-visa. Anyway, hanyuma umva immigration officer arayiraba yari kuri border umva batanga ni border control bari muri Thailand araraba ati umwana wawe uyu mwana wenyene uyu mwana ni South African ni Murundi tuvuga ni Murundi kubera iki muri visa ndeko South African we don't know nta n'ivyo tuze turomaraka kubera iki twebwe nta namwe tuze tuvuga ko umwana mu South African haba muri dossier twanditse haba mu passport nitwumva uyu muntu aho yabikuye atirinda gatoyi aragenda aja ku ruhande akubita urutsinga iminota ingahe ati okay you can go. Donc nukuva checks ziba kuri point yose urumva ko zabaye Dubai haba check Bangkok ubwo ushitse no muri ico gisagara ushikiyemo haba iyindi checks nabwo ari urafise visa urafise ETA rengana so be careful abo ba penjeri bazarajya amafaranga keshi na keshi ubabaze hari umuntu umwe urajana niyo nze nabaje umuntu yavuze rya inzira ya Cook Island mwamubajije hari umuntu umwe arashikana yo ko jewe abantu ndabimenya iyo hari umuntu umwe muri umva yashitse muri iyo nzira usanze atanu marashika kuvuga ko experiment canke n'umuswa agomba kujya amafaranga encore une fois je no kubagabisha gusa ntaje kuvuga ngo muri kutuvuza ko tugenda nta muntu n'umubuze undi ko agenda kesha na kesha usanga ntabwo igihugu kiragutse ico ndimo je nka karorero ndashaka kumara indwi ukwezi ameze ngatanu n'umurundi mbonye ntawe tuba tuko tubuza abwo no kwanka ko abantu bibwa kuko abantu bamaze kwibwa ni benshi cyane gose birababaza na cyane ubwo two dufaranga umuntu yaronse ahangayitse kweseya ni vyiza muga no kurara ko no mu kweseya iyo risk ufashe risk wama ugomba kuyikarikira na cyane ariko ugakoresha ubwenge risk sukuvuga ngo wo kwimanika umuntu azi gufata risk ngo kwimanika kuri etage y'10 ngo ucukora ngo reka mfate risk ugomba kora ko iyo risk iri probable voilà mugira umunsi mwiza.